bakunzi b'isamirizi y'ibyiza by'u Burundi, ikaba nibonesha kurikorera ku buhinga bwa none RTBB igasamiranira kuri 92 n'ibice bitandatu. Kwizina ni Debukana Kisumba. Muri kano kanya ngiye kuvuga ku ijambo amahoro, ariko kandi ndabibutse ko kwigenekerezo rya 21 Nyakanga ari umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro. Tuvuze ijambo amahoro ni gihe abantu batekaniwe mu mitima yabo, hagati yabo amahoro ahuza ibiri mu muntu n'ibiri hanze hiwe, ibyo byose bigatanga ugutekanirwa. Iyo tuvuze amahoro ahuza ibiri mu muntu, ni gihe umuntu afise amahoro muri we, mu mubiri wiwe, atarugi afise, atakuribwa, atakumeneka umutwe, atakiguma. Uwo muntu aravuga ko afise amahoro muri we. Dushobora kwibaza abafise uruhara rwo kugira ngo amahoro aboneke canke amahoro ashobore kubaho n'abantu bose, ariko kandi abajejwe inzego na cane cyane abajejwe inzego zo kurenganura abarenganijwe, abo nabo barafise uruhara ruhambaye. Nk'iyo mwene gihugu ashoboye kubitura, nashobore gutunganirizwa ngarenganurwe iyo yarenganijwe, uwo mwene gihugu abaho yiyumva ko adafise ikimutabara. Ibyo navyo birashobora gutuma uwo mwene gihugu abuza amahoro abandi. Muti none umuntu ashobora kubura amahoro gute? Umuntu arashobora kubura amahoro bivuye muri we, arashobora kubura amahoro kandi bivuye hanze hiwe. Bikuvuga ko umuntu arashobora kubura amahoro bivuye muri we, nk'iyo abuze ikintu yarakeneye yategerezwa kukironka. Ibyo navyo bikaba byavuye kuba adashobora kurondera ukuntu yo kwiteza imbere kugira ngo ico kintu ashobora kubura ashobore kukironka. Ibyo navyo biratuma abura amahoro, kandi biratuma uwo muntu ashobora kubuza amahoro wa muntu afise cya kintu adafise. Umuntu kandi arashobora kubura amahoro bivuye muri we, niyo umuntu adakurikiza impanuro. N'akarorero dufatiye ku kiza cya korera, baratanga inyigisho ko umuntu wese abwirizwa gukora isuku kugira ngo yirinde ico kiza c'ingwara ya korera. Mu gihe rero umuntu adakurikije izo mpanuro yahawe kugira ngo agire isuku yirinde ico kiza c'ingwara ya korera, uwo muntu ico kiza camuteye nko mu rugo abaho adafise amahoro. Umuntu kandi arashobora kubura amahoro bivuye hanze hiwe, ashobora kugirirwa inzigo, ishari, dufatiye nko kuvyo afise. Arashobora kubura amahoro avuye hanze hiwe bivuye ku guhohoterwa. Ikindi kintu norangirizako ni uko umuntu wese ahamagariwe guharanira amahoro no kuyabungabunga, kuko ata amahoro nta terambere rishobora kuboneka. Iyo umuntu adafise rero amahoro ntashobora kwiteza imbere, kuko ata amahoro nta terambere rishobora kuboneka. Ndabashimire mwebwe mwese mwashoboye kunkurikirana, murakoze. Radio Television RTBB ni Bwiza ry'u Burundi bwiza.